mu gihugu ciwe kunyeguruka bakava iyo bari hose bakishikana bitagenze uko bakarimbuka. Of course they will be prosecuted, but if they do not come out, they will all die. Uyu ni President wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Muri make aha agira ati bitanze nta nkeka bazohanwa, ariko batabikoze bazopfa. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo abitwaje ibirwanisho mu mpera zindi twaraye dusozereye banyuruje abanyagihugu b'abashinwa 5. Ano makuru yose ari mu yo turambura mu kanya isase. Sangwa ikaze. Nongere ndabahe ikaze nshuti bakunze b'Ijwi rya Amerika. Makuru yacu tuyahere muri Kongo, aho abanyagihugu 5 b'abashinwa bari basanzwe bakora imirimo yo gucukura amabuye y'agaciro ahitwa Mukera, turi muri secteur ya Mutambara, territoire ya Fizi, ntara ya Kivu y'Epfo, mu mpera zindwi twaraye dusozereye banyurujwe n'abantu bitwaje inkoho bataramenyekana. Ibindi kuri no nkuru tubibaza umenyesha makuru wacu Vedaste Ngabo. Umuyobozi wa societe civile muri Mukera, Bwana Bonane Christophe, avuga yuko mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu ahagana saa 3 abantu bataramenyekana bateye ku gihugu gicumbitsemo abashinwa bacukura amabuye y'agaciro kiri Mukera, bashimuta abashinwa 5, bica umupolisi umwe ndetse bakomeretsa undi. Yagize ati ilikuwa majira ya saa 3 za usiku kwenye eneo ambapo ni hari saa 3 za nijoro ahari icumbi ry'abashinwa bacukura amabuye, kumva amasasu menshi yarashwe n'abantu bataramenyekana. Nyuma yo gutohoza twasanze bashimusa abashinwa 5, batwara ibintu byinshi ndetse bakomeretsa umupolisi umwe, undi nawe ambao wamechukuliwa na kubebewa na hao watu, na vitu fulani vimechukuliwa hapo. Kuna jeruhiwa polisi moja na ngine moja kufariki. Uyu muyobozi akomeza kuvuga yuko abo bashinwa bari bamaze amezi agera kuri 4 bari Mukera bakorera societe icukura amabuye ya Beyond Mining, kandi ko bakoreraga Kananda, Itota ndetse n'Isimbi. Twavugishije umuyobozi wa territoire ya Fizi Bwana Kawaya Mutupila Eme kuri iki kibazo cy'ishimutwa ry'aba bashinwa, atubwira yuko ari mu nama y'umutekano. Twongeye kumuvugisha anti yafata telefone yacu, gusa zimwe mu nzego zishinzwe umutekano zikorera mu karere ka Fizi zari Mukera ahashimutiwe abashinwa, zivuga yuko hashimuswa abashinwa 5, kandi ko bari gukora amatohoza yo gushaka kumenya abashimusa abo bashinwa naho babatwaye. Societe civile igaragaza yuko iyi societe ya Beyond Mining yatangiye gukorera aho Mukera tariki ya 30 y'ukwezi kwa 7 muri uyu mwaka, nyuma yamwe mu masezerano yari yagiranye n'abaturage batuye Mukera, arimo kubakira umuhanda wa Mukera Katanga, kubaha amazi, imirimo ndetse no guhingurane bamwe mu baturage abo bashinwa bacukura amabuye mu mirima yabo. Iki kibazo cy'umutekano muke muri aka karere giteye impungenge abaturage batuye muri Fizi. Byashoni Bagaza ni umushakashatsi ku bibazo bibera muri Fizi na Uvira na Mwenga, aragaruka kwishimutwa ry'aba bashinwa. Hariho n'abashobora gutera bari abashinwa ubwoba kugira ngo bamonopolize marché y'Inoro. Duba deja hariho amamotisho menshi kuko igihugu cyacu kirimo amabuye y'agaciro. Hari abantu bashobora kwihisha inyuma y'abari abanzi bashimuta abantu kugira ngo batere ubwoba abashinwa bakuremo akarenge, hanyuma aribo basigarana babonye n'amabuye y'agaciro muri kino gihugu cyacu. Icyo nacyo kirashoboka. Iyo ni iyindi mpamvu ishobora gutuma bari abantu bashimutwa. Ababashimutse bashobora kuba bari babakenyemo amafaranga kugira ngo nibabafata basabe ababatumye kugira ngo babahe amafaranga baze kubareka. Mu kwezi kwa 10 gushize abantu bitwaje ibigwanisho bari bashimuse nabwo abakozi 3 bakorera International Medical Corps bari bavuye Baraka bagiye Rumanya mu turere twa Fizi na Uvira na Mwenga. Uyu muco wo gushimuta abantu hanyuma bagacunguzwa amafaranga ugenda ufata indi ntera ikomeye, kuko hari aho basanga n'abahinzi mu mirima bakabashimuta. Vedaste Ngabo ku bwa Ijwi rya Amerika, Uvira mu ntara Kivu y'Epfo. Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99 n'ibice 7, Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8, Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4, Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 90
90.9. n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9. Ni radiyo ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Vedaste Ngabo urakenuye. Muri Uganda na nabice ku masonga nkitangura, president w'ico gihugu Yoweri Kaguta Museveni asaba abarwanyi ba ADF kwishikana bitagenze uko bakibonerako. Museveni yabivuze kwa gatandatu mu ijambo ryiwe rya mbere ku bitero vy'iterabwoba vyagabwe i Kampala ku murwa mukuru wa Uganda. Inkuru irambuye na Ignatius Bahizi akoresha ijwi ry'Amerika muri Uganda. Mu ijambo yagejeje ku banyagihugu mu ijoro ryo kuwa gatandatu, Perezida Museveni yavuze ko habayeho kurangara ku ruhande rw'abashinzwe umutekano, ariko ko ibi bitero bibiri n'ibindi byari biherutse mu kabari no muri bisi itwara abagenzi bimaze gukangura abashinzwe umutekano. Ubu akaba bamaze gusenya imitunganyirize y'uwo mutwe wa ADF uvugwa kuba uri inyuma y'ibyo bitero. Museveni yihanganishije abapfiriwe ababo muri ibyo bitero, anasaba abanyagihugu kuba maso mu gihe inzego zishinzwe umutekano ziri mu muhigo w'izo ntagondwa, avuga ko zitagifite ayandi mahitamo uretse kwitanga. We now know a lot about these terrorists. Of course, some are not yet arrested. Ubu tuzi byinshi kuri uyu mutwe wa ADF, ariko benshi ntabwo bari bafatwa. Inama n'abagira bose, hari abihishe muri Kenya, Tanzania, Mozambique, Congo no muri Afurika y'Epfo. Nuko bakwitanga kugira ngo bakize ubuzima bwabo. Tuzabashira mu butabera bitanze. Congo or South Africa to surrender and save themselves. Of course, they will be prosecuted, but if they do not come out, they will all die. Ariko nibatitanga bose bagiye gupfa bashire. Muri iki gihe rero turasaba abanyagihugu bose kuba maso, kuko mu gihe izi ntagondwa zose zitarafatwa zizakomeza guteza umutekano muke. They will continue to pose a short-term danger. Perezida Museveni yongeyeho ko intagondwa za ADF zaneshejwe ku butaka bwa Uganda, akaba zirimo gukoresha ibice by'igihugu cy'igituranyi cya Congo kitabamo ubutegetsi guteza umutekano muke muri Uganda, zikoresheje amafaranga zikura mu bucuruzi zikora muri icyo gihugu. Now for ADF, it's now a business because they are in Eastern Congo, which has no government. Ati byabaye ubucuruzi ku ruhande rwa ADF kuko bifatiye agace ko muri Congo y'Uburasirazuba katagira ubutegetsi. Bacuruza imbaho, bagacukura amabuye y'agaciro nka zahabu. Ibyo nibyo bacuruza kugira ngo babone amafaranga yo gukora ibibi. Bo nta nubwo bashaka ngo umutekano muke uveho kuko bawuboneramo inyungu. Ubu turi mu biganiro na leta ya Congo, izo ntagondwa tuzazibona kandi tuzirangize. Abaperezida batandukanye ku mugabane wa Afurika barampamagaye kuri iki kibazo, mbizeza ko turimo kugishakira umuti. Iki kibazo cya ADF tugiye kugikemura burundu. We are really going to solve this problem of ADF. Museveni yanenze abakuru b'imitwe y'iterabwoba ishingiye ku madini bakoresha urubyiruko mu bikorwa by'ubwiyahuzi, babizeza ko ngo bazaja mu ijuru. Yibaza impamvu abakuru b'iyo mitwe bo batiturikirizaho ibyo bisasu kugira ngo nabo baje muri iryo juru bashukisha urubyiruko kugira ngo rwiturikirizeho ibyo bisasu bihitana inzirakarengane. Bwari ubwa mbere Perezida Museveni avuze ku bitero byashigisha umujyi wa Kampala mu gitondo cyo kuwa kabiri, bigahitana abantu 4, abandi bagera kuri 30 bagakomereka, barimo n'abapolisi. Ibi bitero abashinzwe umutekano bavuga ko byagabwe n'abiyahuzi babiri bo mu mutwe wa ADF hano Kampala ku murwa mukuru wa Uganda, na cyane kuba byarabereye ahantu hagenzurwa cyane n'abashinzwe umutekano. Igitero cya mbere cyabereye hafi n'ikigo cya polisi igenzura umujyi wa Kampala, ikindi cyakurikiyeho kiba nyuma y'iminota 3 yonyine, kibera hafi cyane y'inteko ishinga amategeko. Kuva aho ibitero by'iterabwoba byatangiye kubera mu gihugu mu kwezi gushize, polisi ivuga ko imaze guta muri yombi abantu bagera kuri 30 bakorana n'umutwe wa ADF ubiri inyuma, kandi abarenga 10 bo akaba bamaze kwicwa barasiwe imbere mu gihugu, bamwe bakanasanganwa ibikoresho by'ibisasu bya bombe. ADF ni umutwe wa Kiyisilamu urwanya ubutegetsi bwa Uganda, kandi akaba ufite ibirindiro mu burasirazuba bwa Congo, cyane cyane Ibeni. Leta zunze ubumwe bwa Amerika ziherutse gutangaza ko ADF yamaze kunga ubumwe na leta ya Kiyisilamu hamwe n'undi mutwe w'iterabwoba urwanira mu gihugu cya Mozambique.
ukurikije Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika, iyo mitwe yombi niyigize umutwe wa leta ya Kisilamu wo muri Afurika yo hagati cyangwa se IS Central Africa. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda. Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mwodushikiriza n'ibindi vyiyumviro n'ivyifuzo mufise vyo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio Yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira *12024419931. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu. Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umurwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu mu Burundi CNDH urashima ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziherutse guhagarika ibihano zari zafatiye Uburundi. Ivyo bihano vyafashwe bivuye ku mvururu zo mu 2015 vyarimwo ukuziririza abategetsi bamwe bamwe b'u Burundi kwinjira ku butaka bwa Amerika no gufata amatungo yabo. Ibindi kuri no nkuru na Eloge Kaneza akuri Ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya. Iyi ngingo ya Amerika gukura ibihano ku Burundi iri ku minwa yose y'abarundi baba mu gihugu no hanze yaco kuva isohotse. Eka n'ibinyamakuru vyo mu gihugu hagati mu karere na mpuzamakungu niko kuko. Turetse Perezida Ndayishimiye yanditse ku rubuga rwe rwa Twitter ashimagira ati ku izina rya leta n'abanyagihugu b'abarundi no ku izina ryanje nyene ndashimye iyi ngingo ya nyakubahwa Joseph R. Biden. Nta tangazo ryasohowe na leta. Umuvugizi wa leta yatubwiye ko atacaragera kuvuga kuri iyi ngingo, ariko kuri kitegura itangazo izobishikiririzamwo. Mugabo mukuru mu rw'igihugu ujejwe atakazina CNDH Sixte Vinyini Muraba yatubwiye ko ingingo nk'izi zihinguva afata ingingo kugira ngo bakomeze kurusha agateka kazina muntu. Iyo igihugu kiriko kirakora utwigoro kugira gisimbasaze agateka kazina muntu na demokarasi, amakungu akabibona akabishima, bitanga ingufu ku bantu batandukanye. Nibaza ko rero ibi bizofasha inzego zitandukanye gusubira kwisuzuma barabiko hari uturenge tundi twadusigaye bashobore kuducyorora. Impinduka ni Muraba avuga nashaka niko yagize arongo ishirahamwe ry'igiteka rihani hagati y'akazina muntu barazemeza, ariko hari cyane ngingo ugutezurira abagizwe amabi. Muri utwo twigoro cyane cyane bivuga mu ngingo zimwe zimwe umukuru w'igihugu yagiye afata. Mugabo rero turatewe amakenga yuko iyo ngingo yo gushikira leta y'u Burundi umengo iza ifuta ivyaha vyagiye bikorwa imigwi yose. Umuntu ace yumvira ati none ga abo nabo barejejwe nyene, icabujije amahoro Burundi no kudahana ubandanije iyo canke yejo ayo mabazosubira ibonekeze. Ikurwaho rya bino bihano ni intsinzi ikomeye kuri leta y'u Burundi n'abakunzi bayo. Mu minsi heze inama ya ONU ijejwe atakazina muntu yari yafuse umurwi wa ONU watohoza ku vyaha vyoba vyakozwe mu Burundi kuva mu 2015 igusubiriza n'umwanditsi araba agateka kazina muntu. Ariko bamwe mu mashirahamwe mpuzamakungu nka IDH babona ko atari bwagere akavuga ko atacahindutse ku rubuga. Kakina Tesakian umushakashatsi muri iryo shirahamwe rikora amatohoza ku Burundi akaba akoreye ku karere k'ibiyaga binini hafi imyaka 25 uko ni kabisobanura Ijwi rya Amerika. Il y a eu quelques améliorations, c'est vrai, depuis la fin de l'année dernière. Mais ces derniers mois, on assiste à une dégradation prononcée et très inquiétante. Ntasiba gusezerana guhindura ibintu n'ubutungane, ariko ivyo biherera ku karimi karesha gusa. Hari cobo kinini hagati y'ukuri n'idasezerana gushitsa. Nta gikorwa kiboneka nk'uko ababarizwa igufa n'ababurirwa irengero muri raporo yacu twerekana bigaragaza. Et la réalité, comme l'illustrent les cas de torture et de disparition présentés dans notre rapport. Mu ngingo yasohoye kuri uyu wa kane, Perezida wa Amerika Joe Biden yatangaje ko icubuka cahindutse cyane mu Burundi, na cyane kuva mu mwaka uheze aho ubutegetsi bwahinduka mu Burundi. Umukuru w'igihugu mushasha Evariste Ndayishimiye aja mu mabanga inyuma y'amatora. Anemeza ko abategetsi bari baratswe uburenganzira bwo kwinjira ku butaka bwa Amerika nk'abatembera canke abarondera kuhaba bikuweho.
bivamwo. Kwa 2022 ukwa 11 2015 leta ya Obama yari yafatiye ibihano bimwe mu bihangange mu gipolisi cy'u Burundi n'abagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi uwo mwaka nyene. Muri bo harimo Alengiyome Bunyoni, umushikiranganji wa mbere w'u Burundi, akaba ico gihe yarajejwe ubushikiranganji bw'umutekano. Godefroid Bizimana, umuhanuzi wa President Ndayishimiye, yari cegera c'umuyobozi mukuru w'igipolisi. Gervain de la Kobucha, umushikiranganji w'ubu wajejwe umutekano n'intwaro yo hagati, yari umuhanuzi mwishikira mu bushikiranganji bw'umutekano n'abandi. Mwari bashatse guhirika ubutegetsi bakanavyiyemangira bavuga ko bashaka guhagararira amasezerano ya Arusha n'ibwirizwa nshingiro, bemeza ko vyahonyanzwe n'ingingo ya CNDD-FDD umugambi uri ku butegetsi yo gusubira gutanganya kwigendera Pierre Nkurunziza nk'umukandida kugira ngo yitoreze ikindi kiringo cateye impari. Harimo General Godefroid Niyombare na General Cyril Ndayirukiye yashengereye mu ibohero rya Gitega ku mugwa mukuru wa politike mu mpera z'ukwa kane uyu mwaka. Kuwa gatandatu ukwezi kwa 11 2017 Perezida Donald Trump yongereje ikiringo c'ibi bihano. Anthony Blinken, umunyamabanga wa leta ya Amerika, yatangaje ko ibihano vyakuwe ku bantu 11. Naho Amerika yakuyeho ibihano Burundi kuva mu ntango za 2016 buracari mu bihano vy'umwe bwa Buraya bwahagaritse imfashanyo zose bwaha leta kubera imvo nk'izashikirijwe na Amerika, kandi uwo muryango akaba ari wo uronsa amafaranga menshi y'imfashanyo leta buri mwaka. Amasoko y'ijwi rya Amerika i Brussels mu Bubiligi yaribwiye ko atankeka n'ibihano bizofutwa. Kuva hadutse injyane zaturutse ku kindi kiringo ca nyakwigendera President Pierre Nkurunziza mu 2015, Uburundi buracafatwa nka bimwe mu bihugu bihonyanga ubwigenge bwa kiremwa muntu. Eroje Burikaneza, ijwi rya Amerika. Nshuti z'ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835. Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abakunzi b'imikino na sport, akani kakanya akanyu agezeho mu gisata ca sport. Tuyahere mu Burundi. Imigwi ya Dinamo, Urunani, Jimkana na Kerne niyo izokina mu mpera y'ino ndwi dutanguye igice ca kabiri gishiri ca nyuma mu nkino zitiriwe ikinyobwa Viva. Mu mupira w'amaguru, ihiganwa ryabandanije ku munsi ugira wa 13. Ibi vyose umenyesha makuru wacu Desire Hatungimana yabiduteguriye. Kuri iyo ndwi igiriya 13 mu higanwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi, Musongati yatsinze Atletico New Oil bitsindo 2-1, ni navyo Message Ngozi yatsinze Burundi Sport Dynamique, Aigle Noir nayo yatsinze Rukinzo ivyo bitsindo 2-1, eka na Vitaro nivyo yatsinze Recroco. Mu zindi nkino zabaye, Top Junior yanganije na Buja City igitsindo 1-0, Umamuru itsinda Kayanza United yorohewe cyane ku bitsindo 4-1, Flambeau du Centre yatsinze Olympic Star bitsindo 2-0, nayo Royal yanganije na Flambeau de l'Est ubusa ku bundi. Feruz Aruna amenyereza umugwi wa Flambeau de l'Est amenyesha ko ashima inota rimwe yaronse. Uwo mumenyereza mushasha w'uwo mugwi akizera ariko ko niyamara kumenyerana n'abakinyi biwe umwimbu uzoba mwiza. Vrema ndashima uko umuntu aronka inota kubera iyi championnat uko ubibona iragoye cyane vrema, kandi ukinira mu kibuga cy'uwundi biragoye kurayo inota, kandi ubona ko na Royal umugwi w'abana habuze determination. Nivyo ndimo ndakora iyi misi yose kubera murazi ko nafashe umugwi mu kanya gato, kandi en plein championnat, kandi nakurikiranye n'amamaci akomakomeye, cyo gituma tuzobandanya tubikora uko akazi katubwira. Kugeza ubu Bumamuru niri mu kibanza ca mbere n'amanota 32, nayo umugwi wa Rekoroko ukabona mu kibanza ca nyuma n'amanota 5. Muri basketball naho mwihiganwa gitiriwe ikinyobwa Viva kitarimwo umwambiro gikogwa n'ishirahamwe rihingura ibinyobwa mu Burundi Brarudi, umugwi wa Dinamo watsinze Remesha ku manota 78-67, Urunani rutsinda Mutanga United ku manota 87-56, Jimkana yatsinze New Star ku manota 83-73, nayo Kerne yirahiye Rezipo mu kwitsinda ku manota 68-57. Mfuranzima Arsene amenyereza Kerne aratubwira ico basumbije umugwi wa Rezipo bigatuma bashikira insinzi.
Zipo nibaza ico twashoboye kurusha nuko twashoboye kudefanda neza kubasumbya ibyo bo kumbure bariko barakora ko bari twari dufite zone iri plus compact igoye gupenetramo nubwo mu minota ya mbere bashoboye gureisisa amashuti ya kure ariko ubwa nyuma twayababujije turashobora gushiramo ingumvu muri defense hama turakosora nico navuga ko twabarusumbije kuri defense ubwa mbere hanyuma byabaye ko twe twashoboye gukina attaque turi pose tugashobora gutsinda amanota menshi n'amarobon offensif menshi tukabasumbye. Blaise Higwa amenyereza Rezipo amenyesha ko kutamenyerana arivyo vyabakozeko. Urako abakinyi bashasha ntibaramenyerana nk'ubu turafise bashasha binjiye batari basanzwe bari muri club umva icyo tugiye gukora nuko tugiye kugira imyimenyerezo cyane kugira automatisme mu bakinyi abe correct. Mwomenya ko imigwi ya Dinamo, Urunani, Kerne na Jimkana arizo zizokina igice cya kabiri gishiri ca nyuma mu mpera y'indwi dutanguye. Umugwi uzotwara igikombe ukazoronka agahembo k'imiliyoni 6 amafaranga y'amarundi. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Desire Hatungimana ari kucukurirwa mu ngata na Jean-Claude Munyandinda wagiye kutubwira agezeho mu gisata ca sport mu Rwanda. Mu mupira w'amaguru shampiyona y'icyiciro cya mbere yarakomeje mu mpera z'icyumweru gishize. Imikino yageze ku munsi wayo wa gatatu. Kuwa kane habaye imikino ibiri kuri stade Kamarampaka i Rusizi. Ikipe ya Espoir FC yanganyije na Gicumbi FC busa ku busa. AS Kigali itsinda Gorilla FC igitego kimwe ku busa kuri stade ya Kigali i Nyamirambo. Kuwa gatanu nabwo habaye imikino ibiri yombi ibera kuri stade ya Kigali i Nyamirambo. Gasogi United yatsinze Rutsiro FC ibitego 3-2. Kiyovu Sport inganya na Police FC igitego kimwe kuri kimwe. Imikino ibiri isigaye kuri uwo munsi wa gatatu wa shampiyona yabaye ejo bundi kuwa gatandatu kuri stade ya Kigali Nyamirambo. Ikipe ya Rayon Sport yatsinze Bugesera FC ibitego 3-1. Umutoza wa Bugesera FC Abdou Mbarushimana avuga ko uburangare bw'abakinnyi be bakina inyuma aribwo bwabaye intandaro yo gucika intege hakiri kare. Twatubereye nziza kuko iyiza kuba nziza nitwe tuba twatangiye dutsinda nitwe twabonye uburyo bwa mbere bwo gutsinda igitego ariko ntabwo twigeze tugira efficace imbere y'izamu bituviramo kuza kwankesa bisa nk'abataye concentration muri defense mu minota nk'irindwi ya nyuma y'igice cya mbere dutanga amakado ibitego bibiri byagiyemo bikurikiranye. Navuga ko tutigeze tuba solide muri defense. Ibyo bitego rero bisa nk'ibyatwishe hanyuma byubaka icyizere muri Rayon Sport. Ikipe ya Musanze FC yatsinze Etoile de l'Est ibitego 3-2 kuri stade y'Ingoma mu ntara y'Iburasirazuba. Abafana ba Etoile de l'Est batashye bitotomba bavuga ko gutsindwa kw'ikipe yabo byatewe n'umusifuzi wari wayizonze. Akiri umupira mwiza usukuye ugaragara. Twakinnye rero niki na rubitire uko nabonye umukino wagenze neza ni sawa ariko ikibazo ni nkaho twakinnye na rubitire twatsinze ibitego bibiri icya gatatu barakitwibye kandi igitego cyari cyagezemo. None se ubu ntamwe n'abanyamakuru n'abandi bose mugerageze umukino mujye mureba ukuntu mushaka uburyo muhabigenza. Abasifuzi twebwe aka kanya ikibazo kiri hehe cy'abasifuzi isaha n'umunota bazengereza amakipe buri gusa twaguma muri ibi ngibi. Imikino yagombaga kubera kuri stade Umuganda i Rubavu yarasubitswe. Iyo mikino itarabaye ni uwa Marine FC na Mukura Victory Sport n'uwagombaga guhuza Etincelle FC na APR FC. Uyu munsi kuwa mbere ejo kuwa kabiri ndetse n'ejo bundi kuwa gatatu hateganyijwe imikino y'umunsi wa kane w'iyi shampiyona. Kuri uwa mbere Police FC irakina na Gorilla FC kuri stade ya Kigali i Nyamirambo. Ejo kuwa kabiri Bugesera FC izahura na Gasogi United kuri stade ya Bugesera. Rutsiro FC ihure na Mukura Victory Sport ku kibuga kitaramenyekana. Kuri stade ya Gicumbi ikipe ya Gicumbi FC izahura na Kiyovu Sport. Naho kuri stade ya Kigali i Nyamirambo hakazabera umukino wa Karundura uzahuza APR FC na Rayon Sport. Ejo bundi kuwa gatatu ikipe ya Musanze FC izakira Espoir FC kuri stade Ubworoherane Musanze. AS Kigali ikazahura na Marine FC kuri stade ya Kigali i Nyamirambo. Mu wundi mukino uzabera kuri stade y'Ingoma ikipe ya Etoile de l'Est izahura na Etincelle FC. Kugeza ubu nyuma y'umunsi wa gatatu w'imikino ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona ikipe ya AS Kigali niyo ya mbere n'amanota 9 naho Etoile de l'Est y'akarere ka Ngoma ikaza ku mwanya wa 16 naho wa nyuma ikaba nta nota na rimwe irabona. Mu mukino w'intoki wa basketball ejo bundi kuwa gatandatu muri Kigali Arena i Remera habereye umukino wa All Star Game wahuje abakinnyi b'intyoza bari bagabanyije mu makipe abiri. Uwo mukino warangiye ikipe ya Olivier Shyaka na bagenzi be itsinze ikipe yari yawowe na Dieudonné Ndizeye amanota 77 kuri 73. Yari Claude Munyandinda i Kigali. Ijwi ry'Amerika.